Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari muri Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio ijwi riyobora. Miriwe nshuti bakunzi nikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana ni nahazo. Namakuru agizwe n'ingingo imwe rudende. Urufu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitavye Imana ejo kwa mbere. Leta yemeza ko perezida Nkurunziza yazize ingwara y'umutima. Kamboneza mu mugambo CNDD nago mamenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza. Ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2020. Niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2020. Iri jwi riri mu maju ya nyuma perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yumvikanye ko agaruka ku vya manda ziwe ziri mu vyo yavuze ko cane haba mu Burundi mu karere no mu makungu. Abagendanye na perezida w'u Burundi ashengeye hasigaye amezi abiri gusa ngo abisikanye ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye bazomwibukira kuki bikuru vyaranze ubuzima bwiwe vyo nibihe. Turabigaruka ko mukanya isase muri ano makuru mushobora no gukurikirana kuri wezi 3 akaburungu radiyacu vewa akaburungu.com. Leta y'u Burundi yemeje urufu rwa perezida Pierre Nkurunziza ashengeye amazi imyaka 15 ku butegetsi. N'urufu rwatanguye kuvugirwa mu ntamatama ejo ku munsi wa mbere. Mu itangazo leta yashize ahabona yavuze ko perezida Nkurunziza w'imyaka 56 yahitanye n'indwara y'umutima. Gusa abatangaje no makuru bwa mbere bo bavuga ko azize virusi ya corona. Desire Hatungimana atubwiye ku muriri w'ino nkuru. Amakuru y'urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ijwi rya Amerika ryayamenyejo mu masaha ya 12 z'umugoroba ku masaha y'u Burundi, ariko nubwo twari dufise ivyemezo vyose tubanza kubangira imbere yo kuyatangaza. Mu itangazo leta y'u Burundi yashize habona yemeje iyo nkuru igira iti turi mu babaro wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka rwa perezida Nkurunziza yitavye Imana ari ku bitaro bikuru, natwe turashoboye vy'ikarusi. Muri iryo tangazo leta y'u Burundi yemeje ko perezida Nkurunziza azize ingwara y'umutima. Itangazo ribandanya rigira riti ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu ni kuvuga igenekezo rya gatandatu yari yamye kurorera urukino rw'amaboko volleyball mu ntara ya Ngozi, niko kumva amerewe nabi ahavajanwa mu bitaro vy'ikarusi mijoro ry'uwa Mungu. Muri iryo joro yakomeje yumva amerewe nabi ariko bidakabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu vyavuye biba bibi kuwa mbere mu gatondo naho ariko bitari bikabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu bihava biba bibi kuwa mbere mu gatondo kuko yahavuye yitaba Imana nk'uko itangazo rya leta rivyemeza. Muri iryo tangazo leta yahojeje abarundi yongera ishiraho ikigandaro c'imisi 7 guhera no munsi wa kabiri. Hagati aho leta itangaje ivy'ingwara y'umutima mu gihe hari amakuru yavuga ko perezida Nkurunziza ashengeye ku myaka 55 yaragwaye umugera wa corona. Kuva tukimenya ivy'ugo rupfu ku munsi w'ejo twarabajije abari mu nzego barimwe umuvugizi wa Nkurunziza Jean Claude Ndenzako aduhakanira amakuru y'ubugwayi bwamuvugwa ko avuga ko avyumvanye twebwe. Niko gukomeza tubaza umuhanuzi we wirinyamitwe uno munsi. Mu butumwa yatunungiye tuvugana kuri message agira ati rindira gato leta irasohora itangazo mu kanya. Iryo tangazo ryasohotse turiko turavugana n'umwe mu bashinga amateka batwemereye ivyayo makuru avuga ko bamwe mu bashinga amateka basubijwe inyuma ku munsi w'ejo ibikorwa bitabaye. Nkurunziza yitavye Imana mu gihe umutambukanyi wiwe akiri kwivuriza umugera wa corona i Nairobi muri Kenya. Amakuru nayo dukura mu bitaro vy'Ingozi amenyesha ko n'umuvyeyi wa perezida Nkurunziza mama wiwe agwariye mu bitaro vya Ngozi mu cumba nimero 5. Umuhanuzi wa Petero Nkurunziza wirinyamitwe abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter
uyu munsi kuwa kabiri yanditse ubutumwa bugabisha muri rusangi ku makuru yise ayo mwibarabara. Muri ubwo butumwa Nyamitwe yagize ati muragabe mwima amatwi ibiriko biravugwa mwibarabara ku Burundi. Turi igihugu kirangwamwo intwari z'abagabo n'abafasoni bize kurengera intambamyi zose kwifashishije iragi rya Perezida Nkurunziza yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 akaba yakomoka mu mugambwe CNDD-FDD nawe wavuye mu muhari wagwanya leta y'u Burundi, umuhari yinjiyemwo mu mwaka wa 1995 aho yaravuye muri kaminuza y'u Burundi aho yigisha mu gisata cyo kwinonora imitsi. Ashengeye mu gihe kuwa 20 ukwezi kwa gatanu hatowe umusubirizi wiwe ariwe Evariste Ndayishimiye azimikwa igenekezo rya 20 ukwezi k'umunani. Ariko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryo mu mwaka wa 2008 mu ngingo yaryo y'ijana 21 mu gace ka kabiri imenyesha ko iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana aca barasubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka. Nkurunziza akaba asezeye isi y'abazima asize umufasoni n'abana 5. None Gadezire, bamwe mu bamenye Perezida Pierre Nkurunziza vya hagufi na hagufi bavuga iki ku vyamuranze? Mugenzi wacu Edi Gwema amaze kuganira na Gervais Rufyikiri yabaye icegera ca kabiri ca Perezida Nkurunziza kuva mu 2010 kugera mu 2015. Gervais Rufyikiri ari mu nararibonye za CNDD-FDD zafashe ya mbere mu kwiyamiriza manda ya Nkurunziza mu 2015. Urupfu ni ikintu kibabaje unataravyo rushikiye n'umubabaro ku Barundi babuze umukuru w'igihugu kandi bitwereka yuko umuntu wese ahari urupfu ntiruraba icari. Nuvuga yuko n'urupfu rurimwo icigwa cuko abantu bose bangana imbere y'urupfu. Bwana Rufyikiri, wakoranye na nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2015. Ibyo ari byo byose nk'abantu bakorana nk'abantu muri rusange, hari ibyo mutaje kumvikana, ariko mu bijyanye n'imikorere n'umuntu ku giti cye mwabanye gute? Twarakoranye ibintu bitari bike kandi byafashije igihugu cy'u Burundi kugira intambwe imbere muri bimwe byashoboye kurangurwa mu gihe nari n'abahuri mu nama nkenguzamateka cyangwa igihe nari cegera c'umukuru w'igihugu. Hariho byinshi byashoboye gukorwa bitunganiriza igihugu cy'u Burundi. Hanyuma kandi noneho n'igihugu cyariko kirava mu ntambara, umuntu agereranyije ibihe twarimwo kuva mu mwaka wa 2005 n'umwaka wa 2015, byari ibihe biteye imbere cyane ugereranyije n'ibihe Burundi bwari bwaciyemo by'intambara. Iyo yari intambwe nini. Ingorane zaragiye kuba nivyo muri iki kiringo ca gatatu, mugabo byonzi neza n'ivyo twakoranye mu bihe byiza kandi byarafashije igihugu. Uko twatanguye dukorana mu mwaka wa 2005, nabona yuko yari afise inguvu n'ishaka ry'uko Uburundi bwoba Burundi butanye n'Uburundi tuvuyemwo, ari naho hashoboye gukorwa bitari bike kugira ngo turabe yuko twosezerana n'akahise kagiye karanga Burundi kabi. Hama mu buzima bw'umuntu aragira ibimubangukira n'ibimugora. Hariho ku ntwaro byose ntivyagiye bibade, hariho ivyagiye biragorana. Mu bisata byose nk'ubutunzi bw'igihugu ntibwagenze nk'uko twari twifuza ko bwogenda, mugabo bimwe ntivyaba bivuye kuri we. Ariko hariho n'ibindi kumurevye bitagenze neza, dufatiye nk'ingene ko muri tunga ry'igihugu hariho abataryubahiriza ngo baritunganye neza. Ibyo ni bimwe byagiye biranga intwaro. Bwana Gervais Rufyikiri, mu gusoza, Perezida Nkurunziza apfuye adatanze ubutegetsi ku wamusimbuye ari we General Evariste Ndayishimiye, byagombaga kuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani. Nk'ubutumwa ku Barundi n'abandi bategetsi bagiye gusubira mu mwanya yari arimo n'ubuhe? Ikintu cya mbere nifuza ubu ni uko Burundi butosubira mu njyane nk'izo twahitiyemwo zihitana abantu
benshi abagwana n'abatagwana, hari intambara, murabona haba amarira menshi. Ico ko navuze ntangura urupfu rwiwe, ahubwo abantu babona ko umwe wese ateza kubaha mugenzi we, ntihagire abasubira gukwegera abandi bantu mu njyane, kuko impera n'imperuka twese inzira n'imwe. Amategeko y'igihugu arategeka ingene inzego zibandanya, niyo wazirongora agize ibimugora canke akitaba Imana. Ico rero no kwipfuriza bazobana barongora Burundi no gutunganiriza bose, na cane cane bakore ku buryo abarundi biyumvamwo igihugu cabo, bakumva ko batekaniwe mu gihugu cabo, bagatunganirizwa, n'ubwo hakaba ubutungane bungana kuri bose, abarundi bose bagafatwa bakurikijwe amategeko, bakubahirizwa. Nico nyamukuru. Hama ibindi na byose bizaheza bigakurikira. Iby'ubutunzi, indongozi h'ubutunzi abantu, indongozi ishiraho ibituma umuntu ashobora kwitunganya wenyene, akitunganiriza ibyiwe, ahubwo akaba ari watunga igihugu. Bwana Gervais Rufyikiri, wabaye vice president wa kabiri w'igihugu cy'u Burundi kuva mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza mwaka w'ibihumbi 2015, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika. Ego, urakoze gose. N'abanyepolitike bari mu gihugu cy'u Burundi bagize ico bavuga ku rupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza. Ambassadeur Isidore Mbayahaga wo mugambwe UPRONA we yaganiriye na Frederic Nkundikije. Nyakubahwa Ambassadeur Isidore Mbayahaga, muri mu Burundi mwegereye n'abategetsi mu Burundi, hari amakuru waheje kudushikira avuga ko nyakubahwa Perezida nyakwigendera Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza itavye umuremyi. Mwebwe ku giti cyanyu cy'u Burundi akunda igihugu, akunda amahoro, iyo nkuru mwayakiriye gute? Nyakubahwa Frederic, mwakoze kutubaza ibyo bintu, natwe turabibonye, turabyumvise ko uvugira leta yagiye kubishikirizwa, twabyumvise kuva kare bivugwa nk'ibihuha, ntitwari tuzi yuko ari byo. Gabo ni inkuru wumva ibabaje, inkuru y'incamugongo, ko kubura umuvyeyi Nkurunziza biragoye. Yararengeye kuri by'umukuru w'igihugu, ko yasa n'uko yari yarabaye umuvyeyi w'abarundi bose, twamwiyumvamo nk'umuvyeyi, kandi twari tumaze iminsi tumubona akomeye, ayaga n'abantu, aremesha ibikorane, atwigisha gusenga. Ubu rero twabyumvise, urumva nta kirekire numva nabikubwira ko mugabo abarundi bose turababaye, turagandaye, dusa n'uko igihugu twurukiye, kuko biragoye kwakira tunababwira mugabo. Turashimira leta kuko yabifashe neza, ifata mu minwe, iraduramesha. Yego, hatubwiye nyene ngere kwifata mugabo ntakubesha, turababaye. Umutekano wifashe gute muri iki gihe? Abarundi nka benshi baguye mu gahundwe nk'uko mubivuze, umutekano wifashe gute muri iki gihe? Umutekano wifashe neza, umutekano n'amahoro. Abarundi bari bamaze kuba umuryango umwe, nta kintu cohungabanya umutekano cyangwa umuntu ngo arabe n'abundi kubera ibyo, kuko twese tubuze umuvyeyi twakunda. Abarundi baratekanye n'amahoro impande zose, turumva ko umutekano hari, kandi leta yabifashe mu minwe. Nibaza inzego z'umutekano zose, nibaza noneho gatanu nta kijya guhungabana, uretse yuko twahungabanya imitima gusa. Ariko ivyo nibaza yuko naho umwansi yogomba kubyikikamwo adashobora guhungabanya abarundi ngo bamukundire. Nk'uko bitegekanijwe, umutegetsi yatowe n'abarundi General Evariste Ndayishimiye azoshikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani itariki 20. Imbere yaho mwibaza ko hokorwa iki? Jewe ubu nyene nibaza yuko ataco nohava ndabaronka yacinyishe kuri ico kibazo, kuko amategeko ahari arasomoye, kandi abarundi n'abantu bamaze gukura mu by'intwano bya demokarasi. Nibaza yuko ababijejwe bazoheza bakamenya ibikurikira ingene vyogenda,
kugira nk'uko mwari mubivuze igihugu ntigihungabane ahubwo igihugu ciyubake na rwose kuko yari umuvyeyi yari kiremesha kandi iragi yari yarazi abantu nuko yigisha abantu guhagarara nk'umuntu umwe bakagwaniriza umwansi hamwe hanyuma ibibazo bice nibaza yuko igihugu kirimo abagabo nta kibazo bazoheza bamenye ingene bavyifatamo. Ambassadeur Isidore Mbayahaga ndabashimiye cyane rwose ku kanya mutoye muri iki gihe c'umubaro udasanzwe. Murakoze namwe kuturemesha murakoze numva novuga amakosa. Murakoze cyane. None Perezida Pierre Nkurunziza ni umuntu ki muri make? Bagenzi bacu Etienne Karekezi na Eloge Wirikaneza baradusubiza muri kahise kiwe kuva akibona izuba mu ntara ya Ngozi kugera ashengere ari Karusi hegeranye na Ngozi yavukiyemwo. Eloge tumaze kumva iyo nkuru ko Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yatabarutse, muri make watubwira yari muntu ki kugeza kuri uyu munsi yari Perezida w'u Burundi? Ego nk'uko muvuze Etienne Karekezi, Perezida w'u Burundi yatabarutse umunsi Nkurunziza yo kwije imyaka 56 mu kwezi kwa 12 uwo mwaka. Yari yavukiye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Hanyuma Perezida Pierre Nkurunziza amateka yiwe uwo bavuga ni uko mu mwaka w'1995 imyaka ibiri gusa inyuma y'aho umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yiciwe yatowe n'abanyagihugu mu buryo bw'intwaro rusange cyangwa demokarasi mu Bicongadaye, Pierre Nkurunziza yavuye aja gukurikira abandi bari bakoze umugwi w'abagwanyi witwa FDD. Ico gihe umugwi w'abagwanyi ukaba wari wakozwe ahanini no mu bwoko bw'abahutu, igisirikare kikaba cyari kibiziwe n'ubwoko bw'abatutsi. Nkurunziza mbere yagiye acitse ku icumu ico gihe kuko hari abanyeshuri benshi muri kaminuza bishwe ico gihe kuri kaminuza y'u Burundi. Mu mwaka w'1996 yakiriwe urubanza rwo gupfa n'ubutegetsi bw'icyo gihe kuko byavugwa ko amabombe yari yatezwe mu gisagara cya Bujumbura ano bisanzwe ishangahitana abantu batari bake, ariwe yoba yatumye ayo mabombe aterwa cyangwa yarigizemwo uruhara kugira ngo ayo mabombe atezwe mu gisagara cya Bujumbura. Mu mwaka w'2001 Nkurunziza havuye aja ku isonga rya FDD. Hanyuma mu 2002 habaye gusinya amasezerano yitwa Accord de Paix mu Gifaransa yo guhagarika intambara, ariko icyo gihe naho Nkurunziza yasinye amasezerano hagati na Pierre Buyoya yatwara igihugu icyo gihe akaba yasinye Arusha. Ingwano zo ku rubuga zarakomeje hagati ya FDD hamwe n'igisirikare cy'u Burundi. Tubibutse kandi ko mu mwaka w'2000 amasezerano yari yabaye yo guhagarika intambara canke y'amahoro y'Arusha, umuhari FDD w'ico gihe wowo utari wayagiyemwo. Hanyuma mu mwaka w'2003 Nkurunziza havuye asinya ayandi masezerano, hakaba habaye ugabura ibiti bya politike, akaba yasinyanye na Perezida Domitien Ndayizeye. Nyuma rero niho Nkurunziza yahavuye aza aba Ministre d'Etat, aba umushikiranganji ajejwe kurwanya uw'intwari ibereye nako. Hanyuma rero mu mwaka w'2005 Pierre Nkurunziza aza gutorwa nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Icyo gihe akaba yatowe n'abashingamateka hamwe n'abakenguzamateka biciye ku banyagihugu bari babatoye. Mbese icyo gihe Eloge nta guciye mu ijambo, kuva uwo mwaka nibwo Perezida Nkurunziza watabarutse aribwo yagiye hanini cyane ku rubuga rwa politiki ari Perezida w'u Burundi. Bamwe bavuga ko nibwo yaratangiye manda ya Perezida w'igihugu, hari n'abavuga ko iyo manda itakurikijwe cyangwa se itabazwe muri za manda zibarwa hakurikijwe amategeko y'u Burundi ateye. Kuva icyo gihe kugeza ubu ni imyaka 15 ishize. Eloge nsubiye inyuma gato y'ubwo yatangiye manda ya mbere cyangwa se manda yatowe n'abadepite itari yemewe. Mu mwaka wa 2010 yongera aratorwa ku mwanya wa Perezida w'igihugu. 2015 yongera gutorerwa kuyobora Perezida w'u Burundi. Icyo gihe ariko nibwo hafi amateka y'u Burundi yabaye nk'ahinduka kubera ko nibwo igihugu cyaguye mu ruguka rwa politiki rudasanzwe, haba ubwicanyi, abantu barahunga, abarundi barahunga benshi, abanyapolitiki barahunga, kugeza n'ubu cyari ikibazo. Tubwire gato 2015 yabaye ihindura amateka y'u Burundi. Ikinini cyane we wumva wibuka cyane cyatumye twavuga ko ari intandaro y'amateka Burundi yahindutse bishobora kuba bituma n'ikibazo kizangaha, watubwiramo iki? 2015 gituma twavuga yuko amateka y'u Burundi yasubiye
kwandikwa cyangwa kandi akanahinduka ni uko perezida Pierre Nkurunziza yahagaze aravuga ati iki kiringo sinshobora kukirekura nubwo hari abantu bakomeye twibukanye Etienne Karekezi yuko icyo gihe mu mwaka wa 2015 umukuru w'inama nshingamateka iyo ntabyo hanyuma yari abantu bakomeye umugambo CNDD-FDD yagiyemo witwite abafondera ni kuvuga abantu batemeza ikindi kiringo cya perezida Nkurunziza bamwe bita icya gatatu abandi bakakita icya kabiri nk'uko mwariko murabivuga kuko batagihuriza ko icyegera ciwe cya kabiri Gervais Rufyikiri akaba yageze kuba n'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi nawe muri icyo gihe yakurikiye ako kagwi kahavuye katifatikanyije nawe kavuga yuko ikiringo ataracemerewe hariho uwatwara urwego rw'abakenyezi rugamba ni kuvuga abakenyezi b'umugambi CNDD-FDD nawe nyene gutyo hariho umuvugizi w'umugambi CNDD-FDD Onezime Nduwimana nawe nyene gutyo hakaba n'uwahoze atwara umugambi CNDD-FDD Izaheminge Ndakumana nawe nyene gutyo n'abandi bakomeye cyane banywanyi batonze kugamba twita abakadre cyangwa abahokadre bo mu mugambwe nabo nyene bari banse kwifatanya nawe muri iki kiringo ariko perezida Nkurunziza mu magambo mbere y'icyo gihe yavuze ati abo bose bazoseka igihome iruhande y'aba rero haca haza imigambo itavuga rimwe n'ubutegetsi hakaza amashyirahamwe yigenga yahamagariye abantu kuja mu ibarabara kugira ngo barwanye icyo kiringo bavuga bati twoba dusuzuguritse ibyo abarundi bumvikanye barusha twoba tubitaye mu mazi uwo mwaka rero niyo twavuga tuti amateka y'uburundi yasubiye kuvugwa cyane yandika ukundi kuko perezida Nkurunziza yarahagaze icyo yari yavuze gusa ariko ndakibutse yari yavuze ati iyi manda y'indekero jewe sinzosubira kugora abantu nta muntu azosubira kumva byo ndiko imbere y'indi manda kuko yarengeza hamwe n'abashyigikiye icyo kiringo ciwe yuko iyi manda atari iya gatatu ahubwo ari iya kabiri ni nabyo yagarutse ko mu mwaka w'ibihumbi 2018 igihe hariko igihe yashikiriza ibwirizwa nshingiro bishasha by'abarundi byasubiwemwo naho yagarutse akavuga ati bimwe navuga sinzobyivuguruza ko sinziyitoza ibi mbere byanatunguye abantu benshi abenshi ntibibaza yuko perezida Nkurunziza atabyitoza kugeza aho muri aya matora aherutse kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka y'umukuru w'igihugu perezida Nkurunziza bibonekeye yuko yashize umugambi wiwe utamushize imbere ugashyira imbere Evariste Ndayishimiye benshi bavuga nka samuragwa wa perezida Pierre Nkurunziza Eloge rero yego komeza icyiciro kuvuga ko kuva uwo mwaka harabaye ingendo z'abategetsi bakomeye baba ku rwego rwa Afurika kugeza no kuri Ban Ki-moon icyo gihe yatwara ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abagize urwego rw'inama igejwe umutekano ku isi ibyo twita Conseil de sécurité de l'ONU ndabyibuka baragiye bakiriye mbere n'igitego ariko abo bose baravuganye babwira ati ibyo navuze ni ibyo nta mishyikirano nawe tutavuga rumwe iyi manda kwimeze ntegeza kwitwara none Eloge mu gusoza gato birumvikana ko tutabashije kuvuga byose nk'uko twari twabiteganije kubera ko tubifatanye ku munota wa nyuma perezida Pierre Nkurunziza atabarutse yitabye Imana inama nshingamateka Burundi yaramwemeje nk'aho ari we imboneza yamaho ingingo iyo nama yafashe nyuma y'uko ishyaka umugambwe CNDD-FDD nawe waramwemeje ko ari imboneza yamaho y'u Burundi usubije amaso inyuma ukareba neza Burundi uko ubuzi twavuga ko perezida Nkurunziza mu bijyanye n'imibereho y'abaturage mu bijyanye n'igihugu gihagaze ubu ngubu asize Burundi buhagaze bute iragi rye umuragi we ku Burundi twawuvugaho iki umuragi wa perezida Nkurunziza n'ibyaha bindi twavuga mu cyongereza ari controversial kuko abamukunda baravuga bati perezida Nkurunziza nta muntu yari bwamuteza nkawe yasubiza ikibazo cy'igihugu mbere nacyo gihugu cya mbere Burundi bwikuye no muri ya nama no muri ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI bavuga bati nta gihugu na kimwe cyari bwubahuke ngo cikure muri ya sentare kandi nk'uko perezida Nkurunziza cy'abantu bose bahuriza ko niwe mukuru w'igihugu wa mbere rero bangira ngo yaragenduye imitumba yose y'Uburundi yinjira no mu nzu z'abakene bakanatangira udufungurwa ariko ku bijyanye n'icyo kugira abarundi bamwe bavuga bati ni igitangaza kuko bari banamugize kuzoba imboneza yamaho mu bijyanye no gukunda igihugu abandi bavuga ko imboneza yamaho mu Rwanda CNDD-FDD
kandi niwe yasanzwe anakuriye urwego rw'abashingantahe muri Senate de cyangwa n'ababonye icyo novuga ni uko ibazi asize ntibihurizwa ko na bose abo mu bwoko bwose abo mu mugambi wiwe n'abatavuga rimwe nawe icyo nicyo kintu umuntu yovuga bamwe bavuga ati yasize igihugu gikenye cyataraguritse impunzi ziri hanze abandi bakavuga bati igihugu yagihaye iteka mu makungu uburundi burisubiza umutamana ku buryo butagira ubwoba no kurungika n'abakozi b'igisata cy'akazi na muntu bawoni cyangwa uko byawe mu minsi iheze abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu rigejwe amagara y'abantu OMS nuko twavuga tuti nk'uko bavuga mu cyongereza yuko atize amateka ari controversial amateka atavugwaho rumwe birumvikana icyo abantu n'isi bazahurizaho cyane cyane abarundi n'abatuye akarere bazahurizaho nuko abaye perezida wundi mu karere ubashije gukoresha amatora agasimburwa hakoreshwa amatora ahuriyeho n'amashyaka atandukanye ubu Burundi bufite perezida watowe mushya ni Evariste Ndayishimiye uzarahira nk'uko biteganijwe n'amategeko tariki ya 20 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka twizera ko byose bizagenda neza nk'uko biteganijwe n'amategeko akazarahira icyo gihe akazaba perezida uzasimbura perezida Pierre Nkurunziza watabarutse yari umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD yari perezida w'u Burundi ni nawe wari waremejwe n'inteko ishinga amategeko kuba imboneza y'amaho y'igihugu none Eloge mbere yuko nkurekura gatoya mu gihe nk'iki perezida w'u Burundi atabarutse yitabye Imana mu buryo butunguranye ubutegetsi busigana ninde usigana ubutegetsi bw'igihugu mu maboko muri make cyane mu bisanzwe ubutegetsi buca butegereza gusiganwa n'umukuru w'inama nshinga amateka ariko nibaza nko muri aya masaha y'umwanya wa mbere yuko icyo bita izafere ku handi ziba zirafatwa n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ariko rero aho ubu ibintu bigoreye ni uko bavuga bati perezida apfuye ariko ubu urabona hari n'uwatowe naho rero ibintu ngira ngo nk'abanyamategeko bajya kwitwa constitutionaliste bazoheza bakadusigurira uko ibintu byoheza bikagenda kuko urabona muri kino gihe perezida Nkurunziza niko aratabarutse mugabo atabarutse hari uwundi kujya mu gifaransa bavuga bati ni president sortant cyangwa mu cyongereza ati outgoing president we urabona n'ubundi yari karahereza mu minsi iza generale Evariste Ndayishimiye burya ubu rero ikibazo ahubwo nibaza ko abategeka umutekano bahise bakabisigura kuko urabona igiye ku byanjye mbona ngo nta mukuru w'inama nshingamateka yoheza ngo yimikizwe ku wundi mukuru w'igihugu amaze kwemezwa niwashaka na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro erega burya ubu Evariste Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu uwundi ni ukuvuga ko yari karagenda hasigaye ko amuhereza tubiravye niko twabivuga no kuvuga ko kuri ubu mbese igihugu kiri mu cyeragati ku bijyanye n'amategeko na politiki Eloge twakomeje gushaka impuguke mu by'amategeko zisobanura uko bishobora kuba byagenda muri iki gihe cy'inzibacyuho turizera ko mu biganiro byacu bitaha tuza kubona abanyamategeko bakadusobanurira uko iki cyuho kigomba kuba cyakoreshwa mu Burundi Eloge ndagushimiye turakomeza mu biganiro byacu bitaha ndagushimiye cyane wakoze ku bisobanuro uduhaye ku bijyanye na perezida watabarutse w'u Burundi Petero Nkurunziza komera cyane murakoze namwe Etienne Karekezi kandi nihanganisha abarundi bose kuko tubudetse abarundi nawe utamuriza ndagushimiye Eloge nawe barakoze bagenzi bacu badufashe gutororokanya no makuru ya kino gice ca mbere mwari mwumvise gishimikiye ahanini ku rupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza naco gituma mutashoboye kumva amakuru avugwa ijya nino ku isi kandi tubisobanuye ko ari nkamwe namwe muba mufise ico muvuga kuri runo rupfu mushaka kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com nino ngaha dusozereye ano makuru yo kuri uno mugoroba mumvise ahanini yarashimikiye ku rupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitavye Imana ejo kuwa mbere afise imyaka 56 leta y'u Burundi ivuga ko yahitanywe n'indwara y'umutima mu gihe hari abari bavuze ko yahitanywe na virus ya corona perezida w'u Burundi ashengeye ku myaka 56 irimo 15 yamaze ku butegetsi ano makuru y'uno mugoroba yarahagarikiwe na Etienne Karekezi yegeranije na Fatuma Alimasi Kalala kuri mikro mwari kumwe na Diana Ninahazu ku izina rya bagenzi banje ndabikebanure ndabifuriza kuranirwa mu byo murimo byose
twigiriye imana